canke mwaramutse bivanye naho muherereye bakunzi ba Brightness Burundi nkuko mubimenyereye nije hare nsaba umuremyi umukunzi wanyu yamwe narinda bakumbura misi ntiyari mike nsubiye kugaruka murabona yuko no munsi ndi kumwe n'abantu benshi usanga turi babiri mugo no munsi rero nibindi birarenze gose nkuko mubibona rero turi kumwe ndabita abashinga ntahe mu kirundi niko n'abashinga ntahe n'abapapa reka ndabasabe batwidondore baratubwira byose ntagire ico basigaza duhere kuri uriya hanyuma je nababariye hanyuma uyu murakoze cyane ku mazina ni Jean Claude Maniratunga umurongozi wa Brightness ndubatse tukaba dufise umwana umwe w'umukobwa nezerejwe no kuba muri kino kiganiro murakoze nanje nitwa Joël Blaise Ntabareha nkaba ndi umupapa w'abana bane n'umupfasoni umwe bien sûr nkaba ndi umurongozi w'inganje yego murakoze cyane Murakoze cyane nanje nitwa Ishimwe Urlich Rossi banyita Rich canke Dan Rich amajesi nubatse ndacari umusore hama nkaba ndongoye Christian Artist Involved merci najewe sinubatse nkuko rero mwavyumvise mwarongoye Brightness Burundi inganji Christian Artist Involved nanje nza guhagarara ikiganiro ntaco ndongoye hama tumaze iminsi tubona kunguruka ku mpinga ngurukana bumenyi canke social media tubona muri ko muratumira abaririmbyi abacuraranzi abanyamuziki mbere ntimwibagiye n'abahinyanyuzi jewe kuvaho nabaho ngaha mu Burundi ashingira mu baye abantu ba mbere bihanga abo bantu bose abanyamuziki ngasha mukubitaho n'abaririmbyi n'abanye abanyempano bose ndibaza hanyuma tubona ku nyandiko hariko yuko mubatumiye mu Ikarishabwenge rizoba itariki 27 28 na 29 zo ku kwezi nyene imbere yuko mutubwira gituma mwagiye hamwe kugira ngo muvyiyumvire ndashaka mubanze mudufashe iyo abantu bumvise Ikarishabwenge botahuriki murakoze cyane Ikarishabwenge ni izina muga ni izina rivamo kandi irivuga gukarisha hakacangura kavamwo irindi jambo ubwenge tuza kubona ari Ikarishabwenge ari gikorwa kijanye no gukarisha ubwenge mu mvugo yeruye n'inyigisho zitangwa kugira ngo abantu bashobore kwiga bashobore guhabwa ubumenyi bw'ivyo batazi canke baribagiye canke amakuru mashasha hanyuma ivyo bikaca biterera ku bijanye n'ingene babayeho bakora ibintu n'ibindi nico novuga ku ruhande rwanje mu nganji naho Ikarishabwenge ni gute Claude yavuze neza ko ari igikorwa cyo gufasha abantu bafite ubwenge kumva ni Ikarishabwenge twebwe rero muri kote y'inganji ahanini twisunga ijambo ry'Imana rivuga muri Hosea igice ca 4:6 avuga ko ubwoko bwanje burahonye bwo kutamenya mon peuple périt par manque de connaissance canke par ignorance bisobanura ngo iyo tugize Ikarishabwenge ni kugira ngo cette fois tugwanye l'ignorance tugwanye ubutamenya kuko ubutamenya niwo muzi w'amabi yose rero nk'abahinga mvabwenge bakorera mu karere k'umuziki ibihe nk'ibi bari ibintu vyiza cyane ko biturinda gukora amakosa menshi atujana mu bihe bitari vyiza ego ku ruhande rwanje toujours
ndashigikira ivyiyumviro bibiri hama muga kandi umuntu ntiyiga gusa hama amenye hama bice biherera ngaho hariho no kubandanya avyapurika mu buzima bwe bwa misi yose ivyo aba yize akabandanya ari ngenderwako ijambo ry'Imana mu bikorinto ba mbere igice c'icumi ku murongo wa 31 niho havuga ngo vyose mukora mu gufungura canke mu kunwa mu bikore ku bw'icubahiro ca data ivyo bintu twiga biba bigamije ikintu kimwe gusa guhereza Imana icubahiro alors kuja hamwe bose hamwe nk'aba artiste ni kugira bamenye bave mu kutamenya muga kandi bibe bimwe mu birongora ubuzima bwabo bwa misi yose muri ivyo bikorwa bakora ego abariko baradukurikirana murumva yuko bagerageje kudusigurira neza ico bisigura ikarishabwenge bagerageje no gukoresha bibiliya kugira ngo tugitahure batumbere by'ukuri yuko abantu batahura bakongera bakamenya mbere n'inyuma yo gutahura bigacika ubuzima bwabo aho babaho bahimbaza canke ubuzima bwabo bukabaho bushira hejuru Imana muratubwiye ico bisigura ikarishabwenge bwatwumvise amazina y'amashirahamwe muhagarariye ari mu rurimi menga bamwe rubagora gutahura iyo twumvise Brightness Burundi bisigura iki inganji naho nyene ururunganwe turimwo burya aya majambo harahatugumira ngira naho nyene uraza kuduhasha inganji hanyuma ubu wewe rero ni birebire Christian artists involved mwogerageza kudufasha murakoze cyane brightness ni ijambo ry'icongereza tushize mu kirundi bisobanura ngo umuco ukayangana canke ugukayangana k'umuco ariko kandi brightness ku rundi ruhande ni ishirahamwe rukristo rikorana n'abanyamuziki abaririmbyi abacuraranzi abanditsi abarongora indirimbo mu makoraniro y'abera n'izindi ngabire zijana n'ubwo rubuga rw'abanyamuziki hamwe rero na rino zina tuza gukuramo intimatima y'umuco umuco ni Kristo abavutse ubwa kabiri bose bafise umuco wa Kristo mugabo kwakira Kristo ntibihagije hari intambuko yo gushitsa itegeko rikuru ryo kubaho uwumurikira abandi kubaho uri uwumurikira abandi rero igihe tuvuga brightness turafise n'irindi zina riva muri brightness mu kuvuga amazina canke abagize brightness nyene bakwiye kwitwa mu congereza tuvuga the brighters canke brighters mugabo mu kirundi tuvuga abakayangana abaraba abantu rero bakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hanyuma bariko babaho urugendo rushishikara rwo kumenya uwo bizeye mbwa kandi bakabaho bamumenyesha abandi mbwa kubera ko ari ishiramwe rihuza abanyamuziki rero aba banyamuziki baca baba abakoresha ingabire zabo ingabire yo kuririmba ingabire yo gucuraranga ingabire yo kwandika ingabire yo kurongora izi ngabire zikaza gukoreshwa n'abandi batahuye ko bavutse ubwa kabiri kugira ngo vy'ukuri n'abandi bataravuka ubwa kabiri bashikirwe rero brightness iriho kugira ngo yigishe itegure kandi irungike abanyamuziki muri iyo migwi yose tuhejeje kudondagura kugira ngo baje gukoresha ingabire zabo aho Imana yabateretse ku bw'icubahiro c'Imana dufise imbona kazoza yo kubona urunganwe rw'abarundi b'abanyamuziki bahinduwe n'ubutumwa bwiza ariko kandi bari ko babaho vy'ukuri bashingira intahe Kristo bakoresheje ingabire zabo iyo niyo brightness murakoze nawe inganji alors murakoze inganji ni ijambo ry'ikirundi nk'uko mubivuze kumbure abanyagisagara canke urungano rwa kino gihe bishobora kugora gutahura ariko biratahuritse bivuye mu ijambo kuganza hama ico tukeneye kubona nk'inganji ituma iryo zina ryaje ni kugira ngo tubone ukuganza kw'Imana murazi ko Yesu abigisha ariko aramubwira ati mwigisha twigishe gusenga
yavuze ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze. Rero niyo havuye uwo mutima wo kubona kuganza kw'Imana kugaragara mu byo dukora byose. Rero twebwe rero nk'abartiste nsubiye inyuma gato hari turafise iryo ni izina ry'ikirundi mugabo ubundi ni Association des Artistes Chrétiens du Burundi, ishirahamwe ry'abahinga mvabwenge bakijijwe bo mu Burundi. Hama twaba dukorera mu madomene atatu, hariho domene ya musique mu muziki, tugakorera muri domene ya cinema donc cinématographie, tugakorera muri domene ya art plastique canke art visuel, abari mu abacapa basiga amarangi abapeintre n'abandi benshi. Donc dukorana nabo bartiste bo muri iyo mice itatu. Hama ico nk'imbona kazoza canke vision dufise vision ivuga ngo vers la réalité d'une société humaine fondée sur la foi et les valeurs chrétiennes. Donc ni ngerageje kubivuga mu kirundi ni tugana turifuza kubona ikibano gihinduka gicika ikibano gifise des valeurs, ndavuye gute mu kirundi ni indangagaciro rukristo ahantu hose turi twebwe nk'abartiste. Ico ca dukora turaterera agacumu k'ubumwe mu buryo bwose kugira ngo dushobore kubona ikibano cyacu gihinduka. Yani majambo urumva c'est la transformation de la société et de préoccupe en premier. Hama comme mission twihaye nka Association des Artistes Chrétiens canke inganji dufise mission yo kubona twekipa abartiste muri ajya amadomene navuze kugira bashobore kuba aba acteurs muri iyo transformation, kuzana iyo mpinduka mu buryo bwose muri cinema, muri art plastique, muri musique. Nko mubizi murazi ko iyo umuntu abonye ikintu hari impact bigira mu buzima bwiwe. Rero plus canke yumva ikintu, umuziki turawumva, cinema turayibona, ibicapo canke ibiki turabibona navyo amaso, ariyo message biduha. Plus rero biba birikogwa mu buryo bwo kwica umuntu wacu w'imbere, society irapfa. Ariko plus bikogwa n'abantu babaye transformé bazi babona ihinduka ryiza muri societe, biratuma ikibano gikira. Mucamake numva ko inganji ariyo akoze cyane. Tugiye kuba Christian artist involved. Ego Christian artist involved mu gifaransa ni chrétien, artiste chrétien impliqué. Mu kirundi naho d'abord un chrétien c'est pas seulement kuba umuchrétien umukizwa mugani ko waravutse bwa kabiri. Amakona uri mu artiste naho ushobora kuba mu artiste mu buryo kanaka, uracapa, uraririmba, urakora n'ibindi bikorwa, ivyo byose bikubwira mu artiste. Donc umunyabwenge nyene w'ibintu muhinga w'ikintu kanaka. Hama ari impliqué, kuba impliqué canke kuba involved ni commitment, uri committed gukora ico kintu. Donc mu gifaransa akunda avuga ngo uri engagé gukora ico kintu. Umva rero kuvuga iryo jambo impliqué ni commitment. Hama Christian artist involved ntihengamiye ku artiste bose, ihengamiye na cane cane kuri abo bantu bo mwishengero, imigwi imwe twita amakorali, imwe bita amatimu. Hama goals ya Christian artist involved nuko dutangaza inkuru nziza Yesu Kristo n'umutima unyotewe kandi ukurikira Imana biciye mu butumwa bwiza bwo mu ndirimbo. Hama ica kabiri ni kuba imigende y'ikanguro biciye mu butumwa bwiza kandi n'indirimbo nshasha ku barongozi canke kuri iyo migwi. Ica gatatu ni gusupportinga techniquement iyo migwi kugira imenye ivy'ubuhinga bitwa ba artiste bakoresha ayo ma art yabo, bakoresha ubwo buhinga bwabo. Ica kane ni kubona abaririmbyi bari committed, bimwe nakubwira bari impliqué muri ivyo bintu, bariyo no mutima wabo wose mu ntumbero imwe yonyene yo guhereza Imana icubahiro. Hama ica kane ni kubona kandi urunganwe gwatswa no gukurikirana Imana no kurondera Imana n'umutima wabo wose. Ica gatandatu ni kubona kandi n'urunganwe ruri éduqué financièrement, biyumvira ku buzima bwabo bwa kazoza apana muri bica nke na biriya mu buryo bwo gukora.
ego hama objectif principal iri ultime donc intumbero nyamukuru nuko vyose byokorwa kubw'izina rya Yesu Kristo kubwo icubahiro kubwo guha icubahiro Imana nihandi rya jambo navuga kareca rigaruka mu vyo dukora vyose mu majambo mu bikorwa bibeho kubw'icubahiro c'Imana hama ivyo dukora nuko dukora ama conference ama workshops y'aba worship leader canke abaririmbyi en general hama imigwi hama kandi duhora turonka n'akaryo ko kubashikira umwe wese muri team iwiwe igihe uburongozi bw'ishengero buvyemeye canke umurideri kanaka yavyifuje akaba yabikominitse ku burongozi hama sivyo gusa akeneye coaching arayironka akeneye trainings arayironka akeneye assistance arayironka no kuorganiza globalement ama evenement donc gutegura ivyo bikorane bakunda gukora benshi ivy'aba vy'ubuhinga canke ibisanzwe umuntu araronka iyo assistance donc umuntu akaba hari mugabo kugira ivyo bintu vyose bikunde nuko umurongozi w'ishengero ubwa mbere atangura kuba inyuma y'ivyo bintu kubera ni avantage ya église c'est avantage y'umuntu ari personnel ego bref nivyo ego murakoze cyane uwo ncaguza ati muri iyo migwi itatu woja hehe nohatambikiza hose numvise hose vraiment jewe numvise ari sawa none ni gute rero iyo migwi itatu yagiye hamwe ni iki cabasunize kumva mwoja hamwe hanyuma mugategura ikarishabwenge hanyuma mugaca mutumako abaririmbyi abarongozi b'indirimbo n'abahinyanyuzi abo bantu bose mugaca mubatumira ego reka mpere ntangure kwishura kuri ico kibazo ciza cyane icya mbere nuko ubumwe ari nguvu l'union fait la force nkuko abazungu aba mu kinofuno babivuga nta mikindi naco nk'inganji ku ruhande rwacu ntibitugwa nabi gukorana n'andi ma organisation ko turazi neza ko umuntu umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba rero turatahura neza ko hari inguvu dukeneye nk'inganji zishobora kuba ziri mu yandi ma organisation nico gituma tutigera duhengeshanya turaha agaciro ico Imana yashize mu yindi migwi hama abifuje bose ko dukorana cyangwa tubaye two turakorera muri domaine imwe nk'iyi murumva ko twe nk'inganji ntitukorera muri muziki gusa ariko ikiko kijaye n'umuziki hakaba ari ama organisation akorera mu karere k'umuziki kandi tuko turaraba imbona kaduza zacu cyangwa n'ama mission yacu ni ibintu bizavyuzuzanya kubw'icubaro c'Imana kandi kubw'umubiri wa Kristo biratworohera kumva ko twokwifatanya gukora ikintu nk'ico ko inyungu sizinganje inyungu ni z'ubwami bw'Imana kandi twese batwo turakorera ubwo bwami yego nawo tubwira ni vy'agaciro cyane ko dukorera hamwe kubera vyerekana igicapo kinini c'ubumwe buri hagati y'abavutse bwa kabiri kandi nubwo dufise ama vision canke imbono zitandukanye toujours twese turahura ku kintu kimwe nuko twavutse bwa kabiri hama tukaba dukorera umwami umwe hama kandi abo bantu nyene turiko turakorera ni babandi nyene hagaruka babandi cible ni zazindi nyene abo baririmbyi abo banditsi abo bahinga abo bahinyanyuzi bava mu mashengero bava mu migwi bamwe barakora muga kandi nibajya nyene kuri twese hama tukaba dufise twese kubona twifuza kubona batera imbere mu buryo bw'ubuhinga batera imbere kandi no mu kurondera Imana no mu kuyimenya rero iyo habaye ikintu nk'iki ni ibintu biba biryoshe cyane kugira bikunde abo bantu tubakorere turi kumwe kandi tubahereze ivyo bintu turi kumwe kandi bumve nabo nyene bisanzuye atanyungu uvuntu mavuga ati jewe ngiye kwa naka niho hari inyungu nyinshi canke ngiye kwa naka niho hari inyungu nyinshi canke ngiye kwa naka kubera ariho hari inyungu nyinshi ariko inyungu yonyene ibikenewe nuko benshi ubwami bw'Imana babona buriko burubakwa n'imitima kandi iriko irakanguka ihindukirira Imana ego brightness papa brightness ego murakoze cyane bagenzanje bamaze kuvuga ibintu by'inkoramutima gose kanongere ko iki ubwa mbere turi mu bwami butagwanyana ahubwo turi mu bwami bwuzuzanya inyuma
yaho imana yaduhamagaye mu butandukane bwacu harageze igihe tumenyana. Tumaze kumenyana turamenya igitera imitima y'inganji, igitera imitima ya Christian artist, nabo baramenya ibya brightness. Tuza gusanga vy'ukuri naho turi mu muhamagaro rusange gukorera ubwami bw'Imana, ariko kandi hariho nico no kwita umuhamagaro w'umwihariko kuri umwe wese. Nimba abadukurikiranye bumvirije ingene dukora, hari aho duhuriye kandi hari aho dutandukaniye. Nk'akarorero hampande y'ingene dufasha abanyamuziki twebwe, intimatima ya brightness ni ku butumwa abanyamuziki batanga. Nimba mwumvirije inganje neza, intimatima yabo ihagaze ku karanga identity y'umu artiste ariko arakorera umwami, yaba ari kuri podium aho tuvuga mu kirundi ku mutaramuro canke ari mu buzima bwa misi yose. Inganje nayo Christian artist involved, nabo nawe aksa yiwe nabo bari kumwe irashimika cane rero mwishengero. Ugiye kuraba turafise rero ingene umwe wese ariko akora ahaherereye, mugabo ukumva ko akeneye uwundi nkuko Pastor Joe yabivuze. Hamwe rero no kumenyana ubwo butandukane bwacu nico duhuriyeko, vyaduteye kubona ko vy'ukuri dukwiye gukorera hamwe. Nkuko Rich yabivuze, abanyamuziki bose mu butandukane bwabo nibo bantu dukorerako. Ico dutumbereye nuko bahinduka n'ubutumwa bwiza, ico tugihuriza ko twese kubw'icubahiro cande c'umwami. Ingorane abartiste bahura nazo urumva ko zica zikemuka mu bijanye n'ingene abanyamuziki bahushagirika mu gukorera mu ishengero, mugabo kandi aho bari hose ryahinduka rigashishikara, natwe twagomba tufata imbega twumviriza iki mu maradiyo. Umuririmbyi arongora ikoraniro yisunga iki mu guhitamwo indirimbo, umwanditsi mu kwandika yisunga iki mu kwandika. Abo bantu batabikoze neza ishengero ejo rizoririmba iki? Rero icaduteye vy'ukuri no kubona ikicubahiro ca Kristo cyo kiramamara mu Burundi, mu banyamuziki canke mu karere k'abanyamuziki. Two turaraba ishengero rya Kristo mu Burundi, ibi bikorwa nk'ibi birakogwa n'abandi, ariko twebwe turifuza gose yuko naho tuba dufise ivyo dukora mu butandukane bwacu, niburi rimwe mu mwaka, rimwe mu myaka ibiri, duhure kugira ngo vy'ukuri dukorere hamwe. Kandi biraserura yuko umubiri wa Kristo hari no mu ishengero ry'Imana. Murakoze cyane. In your fair force niyo mpamvu bagiye hamwe kugira ngo bafashe aba artist nkuko mwavyumvise. Banyamuziki nukuri aba bantu barashaka kubahereza ubutumwa bwiza, barashaka yuko muba impliqué mu ishengero, barifuza yuko muririmba ubutumwa bwiza, barifuza yuko ivyo byose Imana yabahaye bikoresha ku bw'icubahiro cayo. Ariko ndi umunyabibazo, kabasi ndababaze ikindi nka bibiri ni saa canke bitatu. Ko mubinyemereye, reka ndababaze kiranoroshe banashaka nk'abantu rero bazoza muri iryo Ikarishabwenge n'igiki bo kwiteka. Duhere ku bakirisi canke bose n'abakirisi. Okay, nibaza ko kwitega ikintu gikomeye nko twatangiye tubivuga ni Ikarishabwenge. Kandi Imana ishimwe ko yatanze impano, izo mpano ziraregwa zirakura. Rero haragakemanyi tubateguri gakomeye gatekeyemo ibintu bikomeye. Kimwe mu byo novuga twabiciriye ko hirya no hino, mbwa kimwe novuga nuko hazoba ariho kumenya akaranga k'umunyamuziki. Kugira ngo ati akaranga muntu k'umurundi, wewe uri umurundi yego, ikikuranga ni giki? Tuzokwigira hamwe iki akaranga muntu k'umunyamuziki. Nakahe cyane cyane w'umukristo. Hama n'ibindi nibaza ko mufasha Claude. Ego mu
byo bakwiye kwitega barakwiye kwitega kandi nimba uri umuririmbyi by'ukuri uraririmba iki? Inyuma yo kumenya ikikuranga haca haza by'ukuri n'uwo ukorera, mugabo kandi uwo ukorera yaratanze igikwiye kuririmbwa. Rero abanyamuziki abenshi barafise izo ngabire, mugabo ugiye kuraba ico bakorera bariko bakoresha izo ngabire uza gusanga bari hanze ico babwirizwa gukorera mu gukoresha ingabire zabo. Rero muri iryo karishabwenge hazobaho gufashanya, ati by'ukuri waravutse ubwa kabiri, warumvise ubutumwa bwiza, nimbura umunyamuziki mu ngabire zitandukanye twadondaguye ukaba waravutse ubwa kabiri, ni ikihe kintu rero wari ukwiye gutanga mu ndirimbo? Hazoba hari umwigisha mwiza azodufasha kubona by'ukuri ni kimwe, ni bibiri, ni bitatu dukwiye kuririmba kugira ngo umuntu azoba yaje mu iyo karishabwenge ntasubire guhushagirika. Mwibuke pastor yadufashije avec verset muri Hosea yuko abantu barashobora kuba babayeho mugabo batazi, batari informe, ata makuru bazi. Ico gihe rero azoba akaryo keza kubabwira nimba mwizera by'ukuri Imana ikaba yarabahaye ingabire yo kuririmba, yo gucuraranga, yo kwandika, yo kurongora n'izindi, gufata amashusho, guhinyanyura, hariho ikintu nyamukuru gikwiye kubasunikira, gikwiye kubasunika igihe muko murakoresha ingabire zanyu. Nizera yuko abazoba bahari cyangwa abazoba bagira ubuntu bwo kuhaza bizofasha gose, biganaterera igihe bazoba basubiye aho Imana yabateretse koresha ingabire zabo. Ego si ivyo gusa, ariko kandi barashobora no kwiteka kumva ibijanye n'uburyo ni gute bwo kwiyungunganya. Hariho ukuntu courage nakoriyemwo, bari abantu bitanga batiziganya kugira ngo imitima yabo ihimbara Imana. Ubu naho biriko biratandukana gato, n'abantu bitanga batiziganye kugira baronke ikintu kanaka kivuye mu ishengero kandi atari ubutumwa bwiza, ahubwo bifatiye ku buryo. Mu artiste mwiza ntabikora kubw'amafaranga, abikora kubera bikunda, akumva yuko ubwo buhinga bwiwe aburyohererewe, akumva yuko aryohewe karakora ico kintu. Ico kintu abantu bagishimye bakaza kukigura, mugara ariko kuntu bakigura nabo nyine ubanza kumenya ni bande bagura iki kintu. Mbega ni ic'isi canke ni ic'Imana? Mbega ikintu c'Imana cogurwa gute canke cokorera ubwami gute, muga kandi n'uburyo butavuyemo. Rero igihe abantu biyugaraniye aho hantu basigara babona umenga muri eglise na hantu ho gukura uburyo, bakibagira yuko hariho kazoza karekare Imana yabateguriye, kandi muri vyinshi ivyo twokwita capacité mu gifaransa, muri capacité Imana yaduhaye, abilité y'umwana w'umuntu ntihagaze ku kintu kimwe, irahagaze kuri vyinshi. Ndashaka kuvuza gitari nkora design, ndashaka kuvuza piano ndumushoferi, ndashaka kuvuza gitari bass ndumurimyi, ndashobora kuririmba neza cane nkahibongoza mwishengero, ibintu bikagenda neza mu bijanye n'ubuhinga, kandi ndumudandaza. Ifore ko rero tumenya yuko twebwe nk'abantu bafise impano, abanyempano, birakenewe cane yuko twiyungunganya, birakenewe yuko dukora kugira natwe kazoza kacu, imiryango yacu, abana bacu bazobeneficie kuri kazoza k'ikintu kiri palpable, nkuko twakuze twumva basokuru canke bakuru bacu biyungunganya bakaronderera imiryango. Turifuza kubona abana baja ku mashuri. Hari igihe rero umuziki utotwara umwana wawe kw'ishuri, hari igihe kurimba mw'ishengero bitotwara umwana wawe kw'ishuri, mugabo ico kintu kikaba ari igikoresho watanze nk'ikimazi muri eglise kugira ubwami bw'Imana n'ishengero ribandanye kuguma rikorerwa mu bwizigirwa. Muga kandi ushoboye gukora ibindi bintu mu buryo bwo kwiteza imbere ukaronka amafaranga, haba Imana nayo igahezagira ibikorwa vy'intoke zawe. Ego abanyamuziki, baririmbyi, mwebwe murongora mw'ishengero, namwebwe bahinyanyuzi, akamape mwumva ko kahari mu mpera z'umwaka, murumva ko batubwiye by'ukuri, baduteguriye ibintu bidasanzwe,
bidasanzwe azohaba jewe ndumva ko azohomba kuko sinarizi ko umushoferi byoshoboka umudandaza n'ukora imikashi bose birashoboka mwese muratumye ze munsi kugira ngo baduhure badukarishe Ikarishabwenge badukarishe babaza umurongozi wa Brightness mbega zorahe abatazi aho bizobera ni mu gisagara ca Bujumbura ishengero ry'anabutumwa ry'abagenzi mu Burundi aho bita ry'abajama ry'abagenzi ni mwirohero burya garice ego ni mwirohero rica ibindi yovyongerako ego reference ni hotel Amalia Luxe iri ngaha anye impande ya Milton muga kandi kontu bazi post uvuye muri ville manukana kuri post limited manakamanukana hajya manukanye limited ucuca kuri Milton hotel muri côté gauche ibubamfu hama ugiye uciye inyuma ya post nk'ugenda kuri Le Parisien umanukana kuri hotel Amahoro hama MTL bank siège hama Oha Cafe hama urenganye Oha Cafe uja butsibarabara ucubona rero hotel Amalia Luxe hama ifo ya hotel Amalia hariho hotel Dorado imbere ya Dorado niho Église des Amis iri canke reference yoba Fin Bank nshasha uriko uramanuka iryo barabara urabona Fin Bank imbere yawe des Amis rero iri ngaha muri kote y'ububamfu ku ruhande rw'ububamfu niho Église des Amis iri na reference habarakunda gushira ama parking y'ama taxi hefo y'ama taxi niho Église des Amis iri ego turamenyereye amakonferanse nk'aya haraho bahora badusaba amahera ati kugira winjire uzotanga 10,000 20,000 15,000 mbega kwinjira tuzotanga ngahe kwinjira ni disponibilité yawe kuba disponible kuba ati ndakeneye kwiga kuko nayo ni kimwe mu biguzi bikomeye abantu benshi banka gutanga nkako karyo ugatakaje uzobutakaje ikiguzi cyo kwinjira muri iyo conference donc disponibilité yawe ukaba uri ready ukaba wumva witeguye kwiga ukaza kwiga hama ivy'amafaranga pour le moment bazobanza batubwira ingene dushobora kuyarondera no kugwiza umwimbu inyigisha hanyuma kumbure niho tuzoba twamaze kumenya ingene bigenda ntituzona yabasaba ahubwo nibo bazoyazana kugira ngo birushize gukorwa neza murakoze kwinjira ni ku buntu hanyuma bazoca babigisha n'ingene hanyuma muzozana amafaranga rero bazoyazana ni ingene bazorondera amafaranga kandi bakazoyakoresha ku bw'icubahiro c'umwami rero musidukane niyo nka utumira umugenzi wawe uwuzi umurungikira ka audio kuri WhatsApp mwandikira ka message kuri Facebook umutumire mwahumvise ni mwishengero ry'abagenzi riri muri Rohero canke ya Rohero mwumvise iri impande ya Finbank batumira turangiza umwaka mu bihe byiza tuzoba twaraduhejeje Noheli ariko buzoca buca twinjira mu mwaka mushasha rero twinjiye mu mwaka mushasha twakarihijwe twongererejwe ubwenge musidukane niyo ndabatumiye jewe tuzohahurira kaze utumire na mugenzi wawe kandi nizera neza ntakekeranya yuko bizoba ari bihe biryoshe cyane twari kumwe na abatumire batandukanye reka ndabasubire basabe bidondore ni Jean Claude Maniratunga ndabashimiye kubwo kudutumira turabashimiye nawe nanje ni Joyeux Blaise nabareha ndabashimiye ko namwadutumiye nongera kandi nongera ko mbwira aba artistes bari muri domaine musical ko abigisha tuba dusabigisha beza cyane kandi atari babandi bavuga ivyo bize gusa ariko nibwo buzima babayemo ikintu nkoramutima ko kuduha amateori bitari pratique quelque part hari igihe bigushikana ahantu ugakwama ntuba impliqué nkuko Richard yabivuze rero ndabatumira kwizina ryanje personnel n'igishira hamwe ndongoye
n'amashirahamwe tuserukira ngaha kuri plateau. Mwakoze kuduha akanya. murakoze namwe. Ni Rich. Ego, merci. Urakoze nawe Rich. Nanje twari kumwe ni Gerard Nsabumuremyi kuri Brightness Burundi nkuko mubimenyereye. Turabipfurije kuzoza tugira ibihe byiza, tubipfuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha. Yesu abahezagire.